Yesu ashimwe, haleluya. Groupe b'amaso, namwe mwese, abantu mwese mugavye, abantu mwese muri maso, abantu mwese mwiteguye gusanganira Mesiya, umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe, ndanezerewe cane uyu mwanya mpawe ijambo ry'Imana. Nongeye kuza kubwira groupe b'amaso, ndabwira umuntu wese ari maso, iri jambo ry'Imana rishike ku muntu wese ari maso, umuntu wese yumva yuko agavye, umuntu wese yiteguye kumva yanzamba akabanga igiye guza guhamagara umugeni. Ndavuze nti mwene data, iyi message iraje kuri wewe. Yesu ashimwe cane. Ndagira ngo nsobanurire abantu bari muri groupe b'amaso, ndababwire ivyo umwami Yesu Kristo abagomba ko ivyo ari vyo. Yesu ashimwe cane. Ndagira ngo musobanukirwe intumbero ya groupe, musobanukirwe n'intumbero y'ishengero, intumbero ya Kristo, intumbero Imana yashatse ko Yesu azana kw'ishengero hano kw'isi, no kugira ngo abantu bagabe, bakanguke, babe maso, bitegure. Ubwo rero hamwe n'ivyo twarabatangarije tubabwira intumbero nyamukuru ya groupe b'amaso. Ndagira ngo twongere tuyigarukeko. Aha ndabwira umuntu ari muri groupe, nkabwira n'undi muntu ari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, mu madini atandukanye, ahantu hose, ndetse no mu magroupe atandukanye. Umuntu wese ari maso. Umuntu ari maso ninde? Umuntu ari maso ndimo ndabwira n'umuntu yiteze kumva inzamba y'iherezo igiye kuza gutora umugeni. Yesu ashimwe cane. Iri jambo ry'Imana ririko riratubwira ivyo kwitegurira uguseruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Aho nukuvuga ngo uwo muntu ari maso. Imana ishimwe cane. Bibiliya iravuga ngo usoma niyubara. Bibiliya iravuga ngo girube maso ukomeze ibisigaye bigira bispe. Ndagira ngo mbibutse intumbero ya groupe b'amaso. Tugitangura muri ibuka inshingano twarabwiwe ngo buri muntu wese amenye iri jambo rivuga ngo girube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko atabikorwa vyawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Imana ishimwe cane. Ngo nukoreho ni ubuki ingene wakiriye kandi wumvise uvyitondere wihane. Iyo niyo ntumbero ya groupe b'amaso. Hanyuma rero tukavuga tuti girube maso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Girube maso. Ndagira ngo mbabwire yuko ibitsibo abantu benshi babinyazwe, baravyibwe, byarazimiye, byaraherengeteye, n'abandi nabo ubu ntibagikanura, nta maso bagifise. Girube maso mwene data nshuti y'umusaraba. Uyu munsi rero nkuzana iryo jambo ry'Imana. Ndagira ngo dusengere iri jambo, mbabwire intumbero y'umwami Yesu Kristo kuri wewe no kuri jewe no ku bandi bose, abari kure n'abari hafi. Ndagira ngo ndababwire ico umwami Yesu ampaye kukuzanira. Yesu ashimwe cane. Turagira ngo turabe amajambo akomeye cane atubwira ngo ivy'inzira nyakuri. Ivy'inzira nyakuri. Yesu aravuga ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu niwe nzira. None uno munsi abantu bari mu nzira zingahe? Abantu bari mu nzira zingahe? Mbega nawe ubwawe uri mu nzira zingahe uyu munsi? Tekereza urabe inzira urimwo ni zingahe? Mbega ni imwe? Mbega ni zibiri? Mbega ni zitatu? Mbega ni zine? Mbega ni zitanu? Izo nzira zose ko Imana yaguhaye amaguru abiri, ayo maguru abiri nayo ikaba Imana ikubwira ngo uce mu nzira imwe. Vyogenda gute kugira ngo uce mu nzira zibiri ugatambikiza? Baraciye umugani ngo inzira zibiri zananiye imfyisi. None iyo nzira urimwo ukaca ugenda ugatora n'iyindi wabonye nakafise, nayo ugaca uyirukangamwo, ugasubira ukagenda ukaja mu yindi nzira wumvise nakafise, ugaca uyirukangamwo. Izo nzira zibiri uzozishobora? Uzozishobora mwene data? Mbega uzozishobora? Reka dusenga Imana twinjire muri aya majambo meza y'ubugingo. Iyi message ikugereko. Turagiye gusenga. Mana yo mwijuru, mw'izina rya Yesu ndagushimiye ko ari wowe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe ushika kuri data utamujanye. Ndagushimiye Mana, urakoze abagiye kumva ubutumwa bwiza, wongere kubagirira neza no kubugururira urugi, maze mwami wabohoke, bave muri iyo prison bari mu gasho, bave muri uwo munyororo, bave muri uwo mwiza w'umuzitanya, mwiza w'icuraburindi, wongere kubohoka mw'izina rya Yesu Kristo. Ubane nanje muri ubu butumwa ngiye gutambutsa, ndabisenze mw'izina ry'uwaducunga Yesu Kristo umwami wacu. Amen.
haleluya haleluya. Numva afise umunezero iyo umwami Yesu ampaye ico nshikiriza birandyohera, ndumva ngo bakukubwira ntaguhishije. Ndagira ngo dusome amajambo aboneka mu butumwa bwiza bwa Yohana igihimba ni ca 14, maze dusome ku murongo waho wa 6. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawushika kwa data ntamujanye. Haleluya. Yesu aramubwira, aramwishura ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyi kashe nindazoyifuta, iyi kashe nindazoyihanagura, iki civugo n'iki kirango c'ishengero ninde azogifuta? Kuba gishinze akacandika akagisinyira ari umwami w'abami, ari Yesu Kristo Mesiya uganza baganza. Haleluya. Niwe yabwiye yishura, yarimo arishura witwa Toma. Ku murongo wa 5 ngo Toma aramwishura amubaza ngo mugenzi, ntituzi iyo uja, dushobora dute kumenya inzira? Yesu ashimwe cyane. Toma abaza umwami Yesu ati mugenzi, ntituzi iyo uja, ntituzi n'inzira, twoshobora gute kumenya iyo nzira? Abantu benshi no munsi bameze nka Toma, baringo barajarajara, baringo barajuragirika, baringo baratumutwe bati inzira batora iyindi. Inzira zarabaye nyinshi, inzira zaragwiriye. Uno munsi uri mu nzira yihe? Suzuma wibaze uri mu nzira ki? Iyo nzira urimo yitwa ngo iki? Abantu benshi barisa amazina barazikuyengeza, barazita amazina. Bamwe babisa amazina runaka, abandi babisa amazina kanaka, abandi bafise amazina atagira ingano. Ayo mazina uzoyikorera yose uzashobora. Yesu niwe nzira. Yesu yishura Toma ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawushika kwa data ntamujanye. Mwene data nkuzaniye iyo nyishu nico gisubizo. Wewe mukozi w'Imana, wewe uhagaze muri izo nzira, ufise inzira nyinshi. Ndagira ngo mbabwire abantu benshi inzira barimo ni zingahe, kandi ndababwire yuko abantu benshi bari mu nzira nyinshi, mbere bamwe barabizi abandi ntavyo bazi. Ariko mwese uno munsi ngira ngo ndabatangarize izo nzira murimwo yuko zigiye kubarimbuza, kuko nta usaba abami babiri. Yesu yaravuze ngo nta usaba abami babiri, nta uca mu nzira zibiri, ntabwo zogushikana. Inzira imwe ija mu ijuru, iyindi nzira ija muri Gehinomu. Izo nzira ntizija hamwe, kandi ntizifise intumbero imwe, nta nubwo zifise ikirango kimwe, nta nubwo zifise icivugo kimwe. Ndagira ngo mbabwire yuko hari itandukaniro y'inzira imanuka muri Gehinomu n'inzira iduga mw'ijuru. Haleluya. Inzira ija muri Gehinomu ica ibumoso, ariko inzira ija mw'ijuru ica iburyo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bigiye gusobanuka mu minsi aho umwami Yesu azoca afata impene akaziherereza ibumoso mu bwami bwa Satani. Bigiye kuvanguka byose, ubu bigiye kuja habona, bigiye kugaragara. Hanyuma aca afata intama aca ziherereza iburyo bwiwe. Haleluya haleluya. None rero turi hano kugira ngo twitegurire iyi nzira ijana iburyo, iyi nzira icamwe intama, iyi nzira icayinjira igaturuka igasohoka igaca mu rugo rw'intama, ngo ziraturuka zikongera zigataha. Yesu niwe rembo. Mwene data, ayo marembo yandi mwuguruye, yayo marembo yandi mwagiye gusibura yarasivye nimuyahebe. Ayo mandi marembo yarasivye nimuyahebe. Ndagira ngo babwire iyi nzira iyo ariyo. Yesu yarimwe aravuga iyi nzira iyo ariyo. Inzira ni iki? Inzira yitwa idini. Idini murarizi neza yuko risobanura inzira. Inzira mu yandi majambo, idini ni inzira. Kuko idini uzukurikirane neza wumvirize hose, ntabwo mu Kirundi basanzwe bavuga idini turyumva mu madini, tuvyumva mu vy'Imana. Mu Kirundi gisanzwe canke abakera ntabwo ibintu by'idini byakunze kuba bigaruka. Ariko inzira uravyumva, inzira ni Kirundi. Inzira ni Kirundi, guca mu nzira, ufata inzira ugenda kanaka, ugenda hanaka, ugasira ukagenda hanaka. Inzira zaramyeho ni Kirundi. Ariko idini urumva yuko ari urundi rurimi.
idini urumva yuko ari urundi rurimi. Mu kirundi rero usobanuye mu kirundi idini bisobanuye inzira, ubunyuro, ahantu umuntu aca ariko aragenda. Mwene data, iyi nzira rero aba bantu bagiye bashinga, ndagira ngo urabe ko muri izo nzira abantu bashinze mbega nizo urimwo canke uri mu nzira imwe gusa ya Yesu Kristo. Ngo Yesu aramwishura ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kwa data ntamujanye. Mbega mwene data mugenzi, ndagira ngo nkubaze, uwo muntu yashinze iryo dini urimwo niwe azokujana mu ijuru? Erega yararishinze, arashinga iyo nzira, iryo dini ararishinga, agita amazina yo kugira ngo azimanganye bya bindi byose yari yashatse gupanga, yorosha ko utuntu dukuyengeje, maze araheza araguhamagara uragenda, wisanga wagiyeyo. None kuri muramukurikira iyo nzira urimwo, mbega mwene data izogushikana hehe? Abantu benshi bariyise inzira, baragiye ahantu barafonda, baratekereza, maze barategura bati bwo twotega uyu mutego, tugatega uyu mwambo, atubwohoza abantu bakawugwamwo bagafatwa, maze bagira ngo bagiye kurya ibishashagira, naho kumbure barafashwe baratwawe mu gisangaza kugira ngo barobwe baze bajanwe kubagwa bunyamaswa. Mwene data, ndagira ngo mbabwire ko Yesu yadutumye kuroba abantu, ariko abo bantu tubaroba tubajana mu nzira zingahe? Inzira tugomba kubatwaramwo ni inzira imwe gusa, ni inzira ya Yesu. Iyi nzira ya Yesu nayo iratandukanye nayo mayira yandi abantu bariko barigamba, bariko baravuga basubiramwo hato na hato. Ndagira ngo rero mbabwire ngaruke kuri ca civugo ca groupe bamaso, gira ube maso ntihagire ugutwara igitsibo cawe, gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe. Mwene data, iki civugo ndagira ngo nkigarukeko. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbwire abantu, ndababwire intumbero yicatumye iyi groupe bamaso ibaho. Tuyisanga hariya mu gitabo c'ivyahishuro Yohana igihimba n'ica gatatu umurongo n'uwa kabiri. Reka tuhasome ivyahishuro Yohana igihimba n'ica gatatu umurongo n'uwa kabiri. Reka dusome mw'izina rya Yesu. Gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko atabikorwa byawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Iyi ntumbero ikuvuga ngo gira ube maso, ndagira ngo nkwibutse yuko yari ntumbero yo kugira ngo wirinde ntihagire ukuzimiza, wirinde ibintu wari warubatse byarasenyutse. Abantu benshi bakuriye mu madini bakora batazi ibyo barimo barakora, abandi baravuga bati hiyo ni muve ni muzaha, baragenda bata amadini bari barimwo baja mu yandi, ariko yandi bavuyemo nayo bagiyemo yose abayashinze nta nubwo arabasarasara, nta nubwo araberanda. Haba huvuye yashinzwe n'abantu, haba hugiye yashinzwe n'abantu. Uvuye mu nzira yashinzwe na runaka, ugiye mu nzira yashinzwe na runaka, uramukurikiye, ukurikiye amanama n'imipango y'ivyo yapanze, muremeye. Hanyuma rero muciye mutangura kuyobogwa ngo nkuko urya muntu mugiyemwo mwimukiyemwo ngo nkakurya ngo nawe akora. Ngo hamwe mwari muri ngo ntivyari sawa, ngo ariko ubu aho mugeze ngo ubu ngo ni sawa. None rero murashitseyo muciye mwizera bijya bababariye ivyo bariko barababwira, ubwo muragiye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Muri ivyo byose hariho ukuri kutaziguye, ukuri guca hagati, kandi ukuri guca mu ziko ntigusha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire yuko abashinga amadini bashinga bafise intumbero runaka. Umuntu wese ashinga idini, nta muntu numwe ashinga idini adafise intumbero runaka, nta numwe. Iyo ntumbero rero ntacipfana n'iriya ntumbero y'uwundi. Buri muntu wese agira intumbero gwiwe. Hari abagize intumbero zo kuvuga bati twebwe tugira ngo twiyonkore tuve muri Gatolika, hanyuma dushinga idini ritwemerera guharika no gutora abagore benshi, hanyuma dufute rya tegeko.
ni nk'uko abagatolika nabo bavuze bati twebwe tugira ngo dushinge idini, idini ritwemerera kubaza ibishushanyo no gusenga abatagatifu no gusenga abamarayika no gusenga abapfuye. Turangije duce dushinga intelligence yacanye amasakaramentu yo kugira ngo abantu bazohora birega turinda kubaca amafaranga. Iyo rikorokeye hariya rikajegera hariya mu gisanduku ngo mbambarararara ngo ivyaha byo warabibariwe, kugira ngo baronke amafaranga yo kubaka amabazilike n'amakatedrale n'amazu yo hejuru akomeye. Kuko kera basengera mu mazu, ariko noneho baca bashinga amahera yo kuzokubaka insengero. Baca batangura gutoza abantu amahera yo kugira ngo amahera batanze ngo iyo insengero zabo nizubakwa ngo bazoheza ngo babandi ngo niyo bazaba barapfuye ngo bazoca ngo babarirwa ivyaha. Abandi bagatangura kubwirwa yuko nibamara gupfa bazoca ahantu bita muri purgatoire. Aho hantu ngo nta hantu umuntu acayo ngo akababazwa iminsi mike hanyuma ngo agahita babarirwa ngo agaca twagwa ngo muri paradiso. Ivyo bintu bamwe baravyumva batangura guhindura, bashinga iyindi migambi, bashinga izindi gahunda. Mwene data, uno musi urazogenda urabe, uno musi abantu basigaye bashinga amadini avuga ati jewe nahora ndinaka, hanyuma bagenzi banje abo twari dufatanije muri iryo dini, abari bakuru b'iryo dini barangarariza ntibanyemera kubera idini, kubera intara nturukamwo, kubera akarere nturukamwo, kubera ko tudasangiye ubwoko, kubera ko tudasangiye ivyumviro n'ibitekerezo. Baransuzugura, barankengera, ntibampa igiti. None ndavuye none reka ndabagwanye ngende nshinge nanje ejo bazombona yuko nanje ndagahambaye. Abandi bati twebwe turakeneye yuko amafaranga yinjira dushinge twubake, dutangira raporo muri guverinoma yuko ubu natwe dushobora kubaka amashuri, dushobora kubaka ibitaro, dushobora kubaka ibintu byo guteza imbere abanyagihugu, abantu natwe twiteza imbere dushinga iterambere. Ni nk'uko hano muri Canada usanga hari bamwe bashinga idini bashaka idini rizobashoboza kuzana abantu ico bita abishingizi babishingira, kuko hano bisaba ama organisation canke ama association yabishize hamwe. Hanyuma rero mumaze gushira hamwe mukerekana imbaga n'ububasha n'amafaranga, murashobora kudekarara, maze leta ikabona yuko mufise uburyo bwo kwakira umuntu mukazomutunga muri ya mahera bababona kuri banki. Mukazomutunga bakakora iyo association, bakashinga ubwo ruganda canke iyo projet. Kuko hano abantu bashika 5 barashobora kwishira hamwe bakagira equipe canke umugwi, hanyuma akabo parena umuntu akaba yova muri Afrika canke muri Asia canke muri Europe akaba yoza. Aho rero n'amadini nayo arabiraba, hari ababikora muri ubwo buryo, ariko si bose. Abandi bafise indi migambi benshi, abandi nabo bafise imigambi. Buri muntu wese agira umugambi, buri dini ryose rigira umugambi, buri dini ryose rigira intumbero. Yesu Kristo nawe yavuye mu ijuru afise intumbero yahawe na Data, ivuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzoshika mu ijuru Yesu atamujanye, ntawe uzoshika Yesu atamujanye. Ndagira ngo mburire abakozi b'Imana, yemwe bakozi b'Imana, ndagira ngo mbabaze, ubwo murimwo muraza namwe mushugurika mugenda muzunguruka, mbere ugasanga birabaryoheye kumva ko uno musi mwo kwisanga munezerewe mu yandi magrupe, ukavuga uti jewe nsanzwe ndi mu idini runaka, ndi umupasitori, ndi mwarimu canke ndi apotre canke ndi revera. Ati rero nsanzwe mfise idini nyoboye, nsanzwe mfise ibikorwa nkoreramwo, none rero reka ngende muri aya magrupe nayo, ngende naho nyene tuhahurire n'abagatolika, tuhahurire n'abaventisi, tuhahurire n'aba Eglise des Amis, tuhahurire n'abatemwe de Jehova, tuhahurire n'abamorave, tuhahurire n'abaporoti, tuhahurire n'abafekabu, tuhahurire n'abametodiste libre canke ini, tuhahurire n'abapentekoti. Hanyuma rero tuce rero twiyarura rero tuze turagenda buri muntu
agenda yumva yuko ari muri groupe. Bene data, ndagira ngo mbabwire yuko iyi message niyo kubagabisha, ndagira ngo mbabwire yuko zaba izo dini murimwo, yaba n'aya magroupe murimwo murajamwo, ibi byose nukugira ngo mwe muratakaza umwanya w'ubusa, nukugira ngo mwe murikorera ibintu by'iminezero gusa bisanzwe, nukugira ngo mwe murinezerererwa, ariko muri byo byose nta kintu cyengwa kiratuma abantu baja mu ijuru. Ntimuriko muravuga ubutumwa mwahamagariwe, ntimuriko murakora igikorwa mwahamagariwe, kuko haba mu idini urimwo, rirya dini urimwo nawe ubwawe ntuzi warishinze, kandi niyo womenya intumbero yari iri ku mutima wiwe ntayuzi, kandi nimba ari we warishinze nawe ubwawe ntuzi byagusunitse gushinga iryo dini no gushinga iyo nzira. Urangije ugaca uvuga ati rero reka ngende twishire hamwe n'ayandi magurupe tugira ico bita ecumenisme, dukora ico bita ukwishira hamwe. Ngo abantu bishize hamwe ngo baba bariko barakora nko kujya kwa ujya munara w'Ibabeli. Umunara w'Ibabeli bari bafise imihingo myinshi baturukamwo, ariko bose baraza barubaka. Hanyuma Imana, Yesu ashimwe cyane, Imana avuga ngo nimuze tumanuke tuje kuraba. Imana irivuga nyiri mwijira avuga ngo nimuze tumanuke. Aya magurupe muriko muriyunga mwishiramwo, ndagira ngo mbabwire inkomoko n'ahaturuka. Aya magurupe muriko murajamwe muvuga ngo ico nkura muri aya magurupe ngo co bakinyase. Ngo reka twigumireyo, twiyumviriza utuziki, twiyumviriza amasengesho, twiyumviriza ubutumwa, twiyumviriza reka twigumireyo. Ndagira ngo mbabwire yuko ivyo nivyo byatumye umunara w'Ibabeli usenyuka urahomvagurika. Imana ishimwe cyane. Imana yaramanutse mazi yoberanya indimi, abari bariko barubaka. Umwe akavuga ati mitafara, akamuha umwiko, uwundi akamubwira ati mpivyondo, akamuhiki, agaterura impuzu akamuhereza, uwundi ati mpa kaburimbi, uwundi ati yo bavuze ngo nibuzana amazi, abandi bati mbega ko bavuga ko tutamwumva. Nuko barabicika urudubi, umwe ati mbarira, uwundi ati mbarira, umwe ati vuga, uwundi ati vuga. Abantu benshi no munsi niko bameze, bari muri ayo madini. Umwe aravuga ati jewe mbatiza ku mutwe, atutegeza kunyumva. Uwundi akavuga ati jewe mbatizwa hariya muri Yorodani, atutegerezwa kunyumva. Uwundi akavuga ati jewe utaje kunzanire ngo tuzanire ibigira 10. Kuri zijya nkano, kuri zijya amafaranga no kurya mushahara. Mbere hariho n'uwambwiye ngo vyaye abana 10, ngo umwana uw'icumi ngo uwo mutange, ngo mutange ngo mumpe. Bene data, ivyo bigira 10 biko muratoza n'ivyo bintu byose, ibintu byose muko muravuga, ibintu byose buri dini ryose rimwe ryose rivuga ngo ya, ngo natwe ngo ahubwo ngo umunsi w'indwi niwo gusa twemera. Ngo isabato niyo twemera. Abandi bati twega turaba iminsi 50, twega turaba Pentecote, kuko abatabizi Pentecote bisobanuye senkane, hamusine. Senkane canke 50. 50 Pentecote. Bisobanuye 50. None ati twego ngo turaba iminsi 50. Ati twebwe ab'iminsi 50. Ati muramenya, ati nimutwivangemo. Mwarangiza mukaza muri groupe, mukahurira n'abagatolika, mukahurira n'abayisilamu, mukahurira n'abatemwe do Jehova, mukahurira n'abametodiste, mukahurira n'ababatiste, n'abangirikane, mukahurira n'abafekabu. Bose muti mwebwe muriko muraja mu ijuru. Ugo ruhurikirane n'ugo ruhungere w'ivyo bintu byose muriko murajamwo. Ndagira ngo mbabwire yuko ivyo byose muriko murafata umwanya mupfisha ubusa, muriko murafata umwanya mupfisha ubusa. Ndagira ngo mbabwire intumbero muri groupe bamaso iravuze ngo gira ube maso, ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Umwami Yesu azokubaza, wewe mukozi w'Imana uri kurinezererwa wibere muri iyo minsi mikuru y'iminezero. Ndagira ngo nkubwire yuko ibi uzobibazwa. Umva ico Yesu yavuze, umva ico Yesu yavuze hano mu vyahishuro Yohana igihimba ca 3 umurongo ukurikira. Reka dusome umurongo wa 4. Haravuze ngo niwibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, uvyitondere wihane. Nuko rero nutaba maso nzoza nk'igisuma, nawe ntuzomenya igihe
nzokubira. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Gira ube maso mu gukizwa. Igihe wakizwa ugomba kuja mu ijuru, wakizwa ugomba kuzokumva inzamba ihamagara ishengero. Hamwe Paulo yavuga ati inzamba y'akabanga, atumve ndababarira akabanga. Imana ishimwe cyane. Kandi yongera avuga no mu Bitesalonike ngo kuko inzamba izovuga. Haleluya, haleluya, Imana izovuza inzamba n'umwami Yesu arangurure n'akamo k'umumarayika mukuru. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Turi maso kugira ngo twitege gusanganira umwami Yesu. None rero mwene data ndabwira ngo gira ube maso. Nimo ndabwira abantu b'abakozi b'Imana, ndababwire kuko nimwakizwa muzokiza n'abandi, muzotabara abantu benshi mu barokore. Ariko nimwagwa muzogwana n'abandi bose. Ajya amadini murimo muzotembagarana n'ajya amadini murimo, n'aya magurupe muriko muraza mushiraho. Ndagira ngo mbabwire yuko muzogwana nayo, muzotembagarana nayo. Aya madini n'aya magurupe muzotembagarana nayo. Ico nze kukubwira mwene data, nimba wumva usanga uri mu groupe, iyo groupe ikaba irimwo abantu mudafise inzira imwe, vamwo ja mu nzu yawe usenge, vamwo genda hawe nyene. Reka gutwara inzira zibiri zananiye impyisi, reka gutambikiza, reka kuba uri mu idini ubwayo bwa mbere bworyo. Iryo dini bwa mbere, iryo dini ntiriri ku murongo kuko ntabwo ariyo nzira. Idini bisobanurwa inzira, ariko iryo dini urimo ntabwo ariyo nzira. None ugeretse ko uciye ugenda uteranye n'ayandi n'izindi nzira 10 canke 20 zihurikiye mu igroupe, uragiye utaye na nzira yawe. Inzira yawe ubwawe yarayovye. Ubwa mbere iyo nzira yawe urimo aryo dini urimo warayovye kuko warishinze. Umugambi w'icatumye arishinga urahari, kandi uwo mugambi uje kuvuguruza ya nzira nyayo ariyo Kristo. None uragiye wiyunze n'iyindi migwi. Hari ibyo bita ekumenizme canke uruhurikirane rw'inama y'amadini kw'isi. Baramaze kwiyunga. Muri abo biyunze bashize umugambi hamwe wo gushigikirana. Muri ayo madini harimwo abapastori barongorana n'abapastori nk'abagabo ku bandi, harimwo abapastori b'abagore barongorana n'abagore ku bandi, harimwo abasenga ibishushanyo n'abasenga ibigirwamana n'abasenga imizimu, harimwo abazimiye bagiye bose baravuze bati ibyo byose. Harimwo n'abaeliminati n'abafrimaso n'abakabaliste. Nkuko nanje idini navuyemwo narobanuriwemwo igihe nahezagirwa ni idini ryitwa Shekina. Iryo dini ryitwa Shekina, iryo dini nimwumve namwe Shekina aho muri Bibiliya mwahumvise. Hari aho byigeze biba. Shekina bisobanuye ikindi kintu, ariko ntabwo ari ya Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli. Eglise Shekina. Ariko maze kubimenya, mukundo banura bansutse kwa amavuta nka yandi nyene ngo basuka kurinde kuri Dawidi, basuka kuri babandi. Ariko Yesu igihe yatoranya intumwa yazisutse. Igihe Yesu Kristo yatoranya intumwa yarazisutse kwa amavuta. Mbega intumwa 12 zarasukwa amavuta. Mbega Sawuli igihe Yesu amwiyerekeye aja mu nzira ya Damasiko yaramusutse kwa amavuta. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubaze yewe mukozi w'Imana, asanga warobantu nkuko nanje nari nararobanuwe. Barangije barambwira batumve rero, abo naraye ndobanuye mwese wo n'umuapotre atubari ati, abo naraye mpaye umurimo mwese mugende mukora imirimo, abantu mugende mubace amafaranga. Ati mukurikize nka kurya. Hariho umuprofete yari yaje araza aca abantu $500 y'amanyamerika, amadolari 500 y'amanyamerika. Uwayazana yaca amubwira akamusomera nka kujya kwa bapfumu basoma, akamubwira igiwe byose, akamubwira se na sekuru, akamubwira amazina yiwe, akamubwira ibintu bizomubako n'ivyamubayeko. Uwo rero yaturobanuye rero natwe yaraturobanuye atubwira ngo muze mukore nka kurya urya muntu yakoze, ngo abo muzosengera ngo baje babagana ngo mubace amadolari mubace amafaranga. Ngo mubace amahera muca amafaranga. Bene data ndagira ngo babwire, burya umuntu arazimira ubwenge nk'ubuhuzo, abakamusuka kadeyi mu maso akemera. Hageze kw'iryo jambo
niho naciye uruhu rwose ruva ku maso, ndavuga nti koko narayovye nazimiye, nagiye muri mu bakabariste bameze gutya. Ati kukaba nkako nkabibona n'iri zina, iryo zina, iryo eglize, iryo dini, n'umwana we agaca mwitirira iryo dini. N'umwana we agaca mwitirira iryo dini. Abantu benshi barashinga amadini bagaca bayitirira n'abana babo. Icerekana yuko aya madini arimwo tubiri, ntabwo ari amadini asanzwe, ntabwo ari amadini yoroshe. N'abakabariste, abakabariste ni babandi basenga basenga izindi mana. Warangiza ugasanga mu nsengero iwabo bari mu idarapo ya yindi y'inyenyeri zitandatu y'ikigirwamana, ya nyenyeri imwe Stefano yavuga ko, bagaca bamutera amabuye. Abantu ugasanga bafise bya bindi by'ibitereko kw'amatara, bati ibi nimwe byari mu rusengero rw'i Yerusalemu. Ariko ndagira ngo nkubwire mwene data, rugero rusengero rwarasenyutse, amadini y'abayude yarasenyutse, abantu benshi bashinga amategeko y'abayahudi yarasenyutse. Nanje ndagira ngo nkubwire ngo rero maze kumva ko umuco umurikiye, nahise ndamubwira nti rero ko uduciye ayo kutubwiye kuza guca amafaranga abantu dusengera, ndakumenye ko uri umu antikristo, ndakumenye yuko uri umuvugishwa w'ibinyoma, ntiwakagombye gushigikira urya, ahubwo wari guhaguruka umugwanya nk'umu apotre, nk'umuntu ashinga andi mashengero, agenda ashinga yama mu ndege, agenda ashinga mu bihugu hirya no hino, arazunguruka. Ndagira ngo mbabwire ngo ibikorwa akora n'ibikorwa bikomeye, agenda ashinga. Wakagombye kubwira abantu ukuri, none ko ubabwiye uri kuratubarira kuzohora dutoza abantu amafaranga, nti ubu rero ndagiye, mugabo ati igihe no kumva wihanye nzobandanya dukorana ibikorwa, ariko utihanye ndasohotse. Nindasohotse ni kandi n'ivyo biti ivyo biti by'izo nzego zose wampaye, nti wabimpaye uziga ngo nzobikorera iwawe, ndagiye. Imana ifise uko ikora. Imana, buri muntu agira inshingano Imana yamuhaye. Yesu ashimwe cyane. Abantu benshi barahabwa ubuapotre babuhawe n'abantu, abantu benshi barahabwa ubupastori babuhawe n'abantu, abantu benshi barahabwa uburevera babuhawe n'abantu. Uzobutwara hehe kuzoshika mu ijuru ugasanga harugaye? Uzobutwara hehe kuzoshika mu ijuru ugasanga harugaye? Abantu benshi baragiye barakoze inama, batujya ko tumukunze, tumubona ko ameze neza, reka tumuhe ubupasitori, reka tumuhe uburevera, reka tumuhe ubuapotre. Ndagira ngo mbabwire yuko hariho mwene data yabashingiye intahe mbere muri mwebwe nyene yakirijwe, yaherewe ubutumwa muri groupe b'amaso. Naramubwiye amara arasobanukirwa, yari umurevera, yari yarashinze n'idini. Hanyuma rero Imana iramugendera, bwa burevera araheba, na rya dini araheba. Uno munsi ashima Imana, Imana ihabwa icubahiro. Haleluya, yaratabawe. Nawe mwene data wahawe ubupastori mu buryo ki? Mbega bakubariye iki? Mbega iyo uraba bakurobanuye, ubwo ntibagusutse amavuta mu mutwe? Ndagira ngo ngira ngo vayo usohoke, kandi usohoke wiruka, kandi nivyo biti uhita uheba. Kuko Yesu ntuzoza kuvuga ngo ni naka yampezagiye, ngo asuka amavuta mu mutwe, ngo arangiza acanyita izina, ngo akambwira ngo no munsi ngo baye pasitori. Ntuzobigira umwami Yesu. Heba, ico nico ca mbere ugomba kwihana. Ibyaha abantu basutsweko, bahenzwe, bagahendwa n'abantu, abantu bakabayovya, bakabahenda, akabahendagiza. Uno munsi abantu ntibakimenya naho bahagaze. Nimwiyumvire ibikorwa narimwe ndakorera umwami Yesu Kristo, ndabikora mu izina ryayo mavuta, narobanuwe nkayitwa n'iryo zina. Noneho rero nkaba nobandanya nkora muri iyo nzira. Nukuvuga ngo bya bikorwa byose ndimo ndakora bizokwitwa yuko ndimo ndakorera wawe ndi yandobanuye. Bija muri iyo nzira, bija muri iryo dini. Nyene iryo dini niwe ariko arashimirwa, nyene iryo dini niwe ariko arongerwa ibiti n'ivyubahiro n'amagarade. Kandi abandanya agenda azimiza, hageze hose agenda azimiza. Ico binsaba nukugira ngo ujya muntu ndamubwiza ukuri kandi ndamusezerere, nuko birangiye. Ndagira ngo mbabwire yuko uwo muntu amaze kundobanura muri iryo shengero ntitwari bake, ariko ndagira ngo nkubwire ngo amaze kundobanura hamwe n'abandi, ndagira ngo ngire yuko namusezereye nkagenda. Ariko maze kugenda yarahindukiye aravuga ngo
ngo Abeli ngo yaramenye umugambi, ngo yabikoze neza, ngo yahengeye ahejeje kurobanurwa, ngo ashoboye neza byose, ngo afise uburenganzira bwo gukora imirimo yose, ngo arangije ngo acaragenda, ngo yabikoze neza, ngo ni umunyabwenge, ngo kuko ngo yagiye ngo byose ngo abihawe. Bene data, hari aho murumva nigamba ivyo biti nizo nzego bampaye. Navuze nti mbere ushima, erega yarampamagara, yarambwira ati ico uzorondera cose ugashaka ahantu hose uzogenda kugira ngo wimenyekanishe canke ushinga amadini ahantu hose, emwe ati umpamagare, yarambwira ati uzompamagare, kugira ngo aze gukonfirima, aze kubabwira ati uyu ni je nawe, ati nukuvuga yuko aho nogera hose, haba kw'isi yose, kuko ahariho hose murazi amadini ntaho yimiriwe. Amadini ntaho yimiriwe, aho ugeze hose ahitana indege akagusangayo. Aho ugeze hose avuga ati ujya nije namurobanuye, ahitana indege akagusangayo, bikira kumuhamagara. Ariko imyaka ibaye 10 n'iyindi, sindigera ndanamutekereza ngo ndamwiyumvire ngo ndamuhamagare ngo aze kumfasha. Nta n'amadini nshaka, nta n'ivyubahiro nshaka, nta n'ibiti nshaka, ahubwo abari muri ivyo mwese ndababuriye nimubivemwo. Abarobanuwe bakarobanurwa n'abantu nimuhebe, nimusezere. Abahenzwe n'abantu, abasizwe amavuta mu mutwe nimusezere, nimuhebe. Abariko barasenga ivyo bigirwamana biri muri ayo madini nimusezere, muhebe. Abaje muri iyi groupe, yabi groupe b'amaso, mukaba muzi yuko muje muturuka mu yandi madini, nimuhebe. Iyi groupe b'amaso igomba kubamwo umuntu yaseze icitwa idini cose. Haleluya! Umuntu yaseze icitwa idini zose, uwo ni bagomba kuguma muri iyi groupe. Ariko uzi yuko ukiri muri ayo madini, kuramwo akarenge, sohoka wigire kandi ugende, kuko turagusezereye. Imana ishimwe cyane. Ngo abo naburiye bose maze bakanka kwihana bakirengagiza, ngo inzamba niyavuga sinzoraba inyuma kubasezera. Haleluya! Abo naburiye bose maze bakirengagiza, inzamba niyavuga bene data sinzoraba inyuma kubasezera. Haleluya, haleluya. Mwene data wowe ukiri muri iyi groupe wumva yuko uri mu Gatolika, ndagira ngo inzira n'umuharuro ni wigire. Mwene data wowe ukiri muri inzira wumva yuko uri mu Morave canke mu Anglikana canke mu Eglise des Amis, canke uri muri amadini y'aba Methodiste canke y'aba Baptiste, ndagira ngo ndabwira ntibanza wigire. Imana ishimwe cyane, kuko inzira zibiri, inzira nyinshi, inzira zibiri zananiye impyisi, none iyo zibaye zitatu ho bizocura iki? Iyo zibaye zine bizocura iki? Ayo mayira yose uzoyabangikanya, uzoyashobora. Muriko muriremeka imitwaro ikomeye mutazoshobora kwitura, kubera yuko ubwa mbere n'inzira yonyene urimwo ntabwo ari ya nzira ya Kristo, ntabwo ari ya nzira ya Yesu. Kuko Yesu mu gushinga ishengero yarishinze ku rutare, ntabwo yagise amazina, ntabwo yagise idini ry'imisi, ntabwo yagise idini rishingiye ku bantu no ku bitekerezo by'abantu. Yavuze ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu numwe azoshika kwa data Yesu atari wamujanye. Mwene data nshuti mukundwa, ndagira nkubwire ngo nimba ugomba kuguma muri iyi groupe b'amaso, banzute idini urimwo, banzute ivyo bindi bitekerezo urimwo, banzute ivyo byubahiro nubwo burevera nubwo bwa apotre, banzute bijya byose bakwise baguhaye, banzubite. Niwamara kubita ucivuga uti mbega mwami, umuhamagaro wampamagaye n'uyuhe? Mbega niwo wampamagaye kumu apotre? Mbega niwo wampamagaye kumu revera? Uburevera ho ntikimwe muri Bibiliya. Urasuzuma urabe nta muntu Yesu yise revera. Apotre ni Gifaransa, hariho bamwe biswa aba apotre muri Bibiliya, intumwa 12 bara aba apotre. N'aba profete bariho muri Bibiliya. Aba profete nibo, kuko ishengero ryubatswe ku ntumwa n'abavugishwa n'Imana. Intumwa ziriho, abavugishwa n'Imana bariho, abungere bariho. Usuzuma baze ati mbega mwami Yesu niwe wampaye ubu bwungere? Imana ishimwe cyane. Hanyuma hakabaho nabigisha. Mwene data suzuma wumve yuko uri murigisha abantu kuva mu madini no kuyasohokamwo.
no gutumbera Yesu wenyene. Wigishe ubwira abantu gutumbera Yesu wenyene. Wigishe ubwira abantu gukurikira Yesu wenyene. Wigishe ubwira abantu kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo nka kurya Petero yakoze, nka kurya Ananiya yakoze abatiza Sawuli, nka kurya Paulo yakoze abatiza wa musirikare w'umunyaroma, nka kurya bijya bihumbi 3 byabatijwe bikabatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Wigishe abantu ubabwira Yesu, ubatumbereza Yesu, ubabwira gutumbera Yesu wenyene, kuko ari we nyanduruko wo kwizera kandi ari we yagusozereye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Izi impano 5 urangije, hanyuma iki gikorwa cy'ivuga butumwa, kuko impano ni 5. Muri izo mpano 5 harimo n'ivuga butumwa. Wumve kuri murabwira abantu ubutumwa Yesu yaguhaye. Yesu yarabuguhaye. Mbega ubutumwa uri kuravuga, mbega Yesu yarakwiyeretse hari ryari? Yaguhaye iki? Yaguhaye ikimenyetso ki? Ubwo butumwa uri kuravuga wabuhawe ryari? Byagenze gute? Yesu yagutumye iki? Arimo arakubwira iki? Uri umuvuga butumwa. Yesu arimo arakubwira ubutumwa ugenda gutanga. Ubwo butumwa buvuga ngo iki? Igihe Yesu yiyereka Sawuli, yamusanze mu nzira y'i Damasiko, haje umuco giturumbuka, amaso arahuma, amara gatatu atabona. None nawe byagenze gute? Mbega mu nzozi Yesu yakubariye iki? Nubwo utakubiswe hasi, ariko Yesu yaraguhaye inshingano nka kumwe Uhoraho yiyereka Gideyoni akamutuma akamuhana n'ibimenyetso, nka kumwe Uhoraho yiyereka Mose akamutumana n'ibimenyetso. None nawe wahawe ibiki? Watumamwe iki? Ni muri mu apotre Yesu amubonye mu buryo ki? Kuko intumwa za Yesu zabonanye na Yesu zikabana nawe zigasangira nawe. Nawe ni muri mu apotre mwarasangiye na Yesu, uri kumwe nawe. Yesu yarakwihishuriye, waramubonye canye wumvise amuvuga. Ni muri umwungere. Mbega Yesu yaraguhaye ubwo bwungere? Yarabuguhaye. Ubwo ntabwo uriko urayobora nkuko ayandi madini yose arimo arakora. Mbega bimeze bite? Suzuma urabe ihamagarwa ryawe. Niwasanga ari abantu bavyitambitsemwo, bakaba aribo bakubonyemwo impano n'ingabire, barangije bashobora kugira detourne, bakugira umukozi w'idini aho gukorera Yesu. Suzuma urabe mwene data. Suzuma urabe mu Kristo. Suzuma urabe. Yesu yaravuze ngo yemwe bushobuto, ngo data biramuhimbara ngo kubaha ubwami. Yemwe bushobuto, abakristo bariko barazimagirika, barimo barazimira, bameze nk'intama zitagira umwungere, ziko zirasanzara ziri ku gasozi. Ariko Yesu aragomba gutabara, agomba gufata abo bungere, abahindire, abashire ku ruhande. Mwabungere mwe mwiragira ubwanyu. Yesu aragomba kubashira ku ruhande kugira ngo Yesu aje kwironderera intama. Yesu aragomba kwironderera intama bene data. Yesu aragomba kwironderera intama. Yesu aragomba kwirondera intama zazimijwe zizimizwa n'abungere biragira ubwabo. Hariho message ivugwa ku bungere biragira ubwabo, bashaka kujya intama ngo bazige ibinure, bagenda bakuramo zijya zivyibushe, izindi ngo nizimiye ngo ntibaza kuyigarura. Ni kibazo kuri mwebwe abungere, ni kibazo. Iyi ni saha yo kugira ngo mwene data ureke guhenda Imana, ureke guhenda n'abantu. Aya magurupe murimwo cyane mere kuri groupe bamaso, uziko uri muri ndi dini, nuveyo hasigare abatagira idini bahurikiyemo. Kuko nubundi iryo dini urimwo ugacuteranya n'iryo dini rya ntuze n'irya naka, akaba amadini 3, akaba amadini 4, mwese mukaguma musigiririza. Nta numwe abangamiye mugenzi we, nta numwe abangamiye mugenzi we. Mwese murasinziriye, mwese murahumye, mwese muri impumyi, nta numwe abangamiye mugenzi we. Nkuko hagiye kuza idini rimwe ku isi nyuma y'uko ishanyirizo bajyaduze, hari dini rizoza rivuga riti mwese musenge ibyo mugomba byose, ariko ntihagire uza guhirahira ngo abwire uyundi ati iryo dini urimwo siryo. Na cane murazi ko muri ayo madini yose hariho ijambo ry'Imana muri Bibiliya rivuga ngo Yesu wenyene niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ngo nta rindi zina twahawe abantu munsi y'izuba kiretse izina rya Yesu. Iryo jambo ntirizobaho
muri iryo dini rimwe ryo kw'isi yose ntirizobaho. Iri jambo ntirizobaho. Iri jambo rirabujijwe. Iri jambo ririhanijwe. Iri jambo ntibazoryemera. Uno musi rero n'ubu muri aya magurupe murazoraba, nta mugatolika muri kumwe, none ntimuriko murasangira ivy'Imana, nta muisilamu ntari ngaho, nta wawunda babatiza ku mutwe n'abatiza muri mazi menshi, bose nta numwe bangamiye mugenzi we. Mwese muti haleluya, abandi bati amen. Nta n'ijambo rushimubarira koko, nta n'ijambo rushimubarira ngo umubwira yuko yayovye yazimiye. Wewe mu Kristo umva yuko ahagaze neza. Irindi dini mugenzi wawe uwo mucaranye muri ayo magurupe uramwumviriza ukamutegereza ukamutegereza warangiza ukamushigikira. Kubera iki? Ni musohoke muyavemwe ayo magurupe. Niyi gurupe bamaso soka wigire. Soka wigire kuko uri muri dini. Nta iri dini ntabwo ariyo nzira. Iyo dini urimwo ntabwo ariwe Yesu Kristo. Abo ni ba antikristo, ni ba bavugishwa b'ibinyoma, ni bamwe bita Kristo kandi ataribo. Yesu yaravuze ngo bazoza bita Kristo. Abantu benshi bita inzira. Ayo uramutse wita yuko uri mu dini runaka, ubu uri muri iyo nzira nyene, ariko iyo nzira ntabwo ariyo Kristo, ntabwo ariyo Mesiya, ntabwo ariwe Yesu. Yesu wanje ndagira ngo mbabwire, Yesu numwe yadupfira Karuvali ku musaraba. Yesu niwe nzira, Yesu niwe dini nyakuri, Yesu niwe dini ryanje, Yesu niwe dini ryawe. Nimba wumva yuko wemera Yesu yagupfiye ku musaraba, ayandi madini ute nk'utumwavu mw'izina rya Yesu Kristo. Jambo ry'Imana yavuga ngo gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe, ntiyagire ugutwara igitsibo cawe. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo rero abantu mwese ndabatangarize yuko iyi groupe bamaso yabereyeho kugira ngo igabishe abantu benshi, harimo abakozi b'Imana, harimo abakristo babandi b'imbere, bamwe ba kera bariko baherekera bahendwa. Ubu Yesu araje kubabwira ngo gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe. Mwahora mwari mwarabwiwe, mwarabatijwe, sinzi imibatizo mwabatijwe, ariko umubatizo numwe gusa ni wa Yesu. Hanyuma rero murangije murakora imirimo myiza, ariko noneho ngo gira ube maso ukomeze ibyo bisigaye bigira bipfe. Hariho ibyo wakoze byiza, ariko hariho n'ibisigaye bigira bisenyuke, biraminaraye, bimeze nk'urusika rumenaraye riko kugira rusenyuke. Ni gihe cawe mwene data kugira ngo ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe. Ryari iryo jambo ry'Imana. Ubu rero tugiye kubona ibishinga ntahe by'abantu bavuga ati jewe mpisemwe inzira ya Yesu, ndavuye mu madini ndayasezereye. Uwo niwe tugiye gusigarana. Yesu ashimwe cyane. Babe bake babe babiri. Yesu yavuze ngo aho babiri canke batatu bazabakoraniye nzobana nabo. Ni wewe wumva yuko uyibereye muri Yesu, wasezeye idini, ayo madini wayasezereye, ndakubwiye ngo abari usigara muri groupe bamaso. Imana ihabwa icubahiro. Nuko rero ndagira ngo nkubwire ijambo rikonfirme ico mvuze. Yavuze ngo nihagira umuntu azi wanyu akaza atazanye iyo nyigisho, ntimuze mumwakire mu nzi wanyu. Muyandi majambo, umuntu ajazanye ayandi madini, umuntu ajazanye izindi nyigisho, akaza avuye hirya ashaka kutuvanga no kutuvangira, uwo turamugira tuti ntiwinjire, turafise ubwo burenganzira bwo kumugira muti iyo myizere ntituyihuriyeko. None rero nawe kora uko. Umuntu aja kugana ugasanga arimo agira ngo usenge nkuko abantu biraritse, bya bindi abantu bapanga amadini bati tuzosenga nkuko badupangiye. Ivyo bintu byayo madini, uwo muntu mubwira uti nakabeho nagasaga urabeho, ati byo urimwo, ati ntitubifatanije ntitubihuriyeko. Ndagira ngo mbabwire rero abari muri iyi groupe bamaso bari mu yandi madini ryaba rimwe canke abiri, ayo madini ntituyashigikiye, izo zindi nzira ntituzishigikiye. Turabasezereye mu izina rya Yesu, nimutumbere Yesu wenyene. Mu kurangiza tubaburira ndakubwira ngo tumbera Yesu wenyene, niwe dini nyakuri. Tumbera Yesu wenyene, niwe nzira imwe gusa izo gushikana kuri Data. Imana ibahezagire gose. Haleluya. Yesu abagirire neza. Ndagira ngo mwene data dufatanye gusenga Imana. Ejo tuzumva ibishinga ntahe by'abantu bavuze bati ndahisemwo ndamaramaje, ndahisemwo ntumbere Yesu wenyene. Imana ishimwe cyane. Yesu abahezagire. Hano tugiye kubona ibishinga ntahe muri groupe. Ibishinga ntahe bitubwira ngo
ndahisemwo ndamaramaje, ndahisemwo ndamaramaje, ndahisemwo ndamaramaje. Uwo niwe tuzosigarana, abandi bose Yesu abagendere, Yesu abihishurire, Yesu abiyereke nkuko yeretse intumwa, nkuko yeretse ishengero rya mbere. Yesu abagirire neza. Reka turangize dusenga. Wera Mana ikomeye, ndagushimiye mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo mpwemu wawe yera yongere kururuka, yuruke muri groupe b'amaso, maze abavugishe, abahishurire, bafate decision. Iyi ngingo yagiye gufata, iyi ngingo yo gukurikira Yesu, iyi ngingo yo gutumbera Yesu wenyene, iyi ngingo yo kumenya ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ko atawushika kuri data Yesu utamujanye. Ndasengera aba bantu, harimwo abantu bararitswe n'abandi mwami, abandi bariraritse. Ndasengera mwami bararitswe nawe, abararitswe nawe abariwo dusigarana, ariko abiraritse nibihane, nibace bugufi, nibasenga Imana. Abararitswe n'abantu, abasenga nkuko abantu biraritse, ndabasengera akakanya bihane, kugira ngo mpwemu yera abazeko bongere gutumbera umusaraba, batumbere Yesu wenyene, basohoke muri ayo madini yose barimo. Mwami bemeye guheba ubugingo bwabo, ngo uzoheba ubugingo kubwanje ngo azoburokora, ngo ariko uzobuzigama, ngo ashaka kugira ngo akize amagara ngo azobubura. Yesu ndabasengera ngo bikorere umusaraba, maze bagukurikire. Nuko Yesu urakoze kumvisa amasengesho ku bantu bose bamaze kumva ubutumwa bagiye kubushira mu ngiro. Ndabigushimiye, izina ryawe rihabwa icubahiro. Urakoze cyane, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, haleluya. Yesu ashimwe, Imana ihabwa icubahiro. Nuko rero Yesu abagirire neza. Abagomba kutuganiriza muri inbox, nimero za telefone nizi zikurikira: utanguza igiharuro 1 8 1 9 5 8 8 ubusa ubusa 7 Mwami Yesu abagirire neza. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Haleluya, haleluya, amen.